biramunezera yego akenshi hari aho usanga abiwawe n'umugabo abagore tugira tendance yo kubigizayo ariko burya ukujya umugabo wowe nawe ukunda abiwanyu wifuza kubagirira neza menya ko n'umugabo akunda abiwawe kandi yifuza kubagirira neza rero umugore aciye ubwenge amenya kubwirira neza abiwawe n'umugabo kugira ngo aganye umutima umugabo wiwe ariko baramupfuga ko amajambo ngujya ari facile ngujya ndamuzi je ndamuzi avec ibihumbi janura muronka avec nukuri kw'Imana ibyo bintu bishaka konora umugabo wawe birababaza niba hari ikintu kibabaza ca mbere noneho gisanzwe kibinababaza abagabo iyo ibyo bintu birababaza cane rero umugabo arakunda umuntu amwubaha umuntu amuhesha agaciro kandi uko yoba ari kose mwubahe iryo tegeko ry'Imana mbe urazi ko hariho umugore atazi ngene abantu bo mu rugo biwe bafungura ibyo yabereka yabakoze nukuri bajya nabi bajya hariho cyagasanga ni wa wundi hakabura gacupa kiwe yemera abantu bo mu rugo ntibajye ari umugore shitoji ana yanje wowe ntaba ari umugore aba ari ikindi kintu no muri relation nk'aba yaronse agakuramwe ayagacupa katabonetse ngo nshaka mukabura sha waraboshwe siwe urumva ntamenya ngo bega umugabo wanje yambara gute yambara impuzu zitameshe ibyo si habari yiwe ariko umugore mwiza mwiriwe canke mwaramutse bakunzi ba CANAAN TV aho muherereye hose turabaramukije tunabifuriza amahoro y'Imana ko abana namwe mu byo mukora no mu byo mwiyumvira byose nuko kuri micro Gyslaine haziyo umutumire ni wa wundi nyene ni mama Haure muramubona imbere yanyu reka kwanza mbanze ndanamwakire mama Haure ndakwakiriye ndanakuramukije urakoze Gigi merewe neza yego nawe ni sawa yego ni sawa ni wanyu n'amahoro nukuri turashima turabishimira Imana ko muguwe neza je naje ndabona yuko ari sawa cyane nukuri ndashima nuko rero ni kiganiro ni cakindi nyene nakagohe sije ivuga ngo umugore aroranye umugore mwiza wa wundi umugabo yishimira akaja muri ndirigara ry'abagabo akavuga ati wow mfise umugore mwiza cane mfise sha ivyo bintu ngira sinzi menga abagabo bake hajya bahora babivuga bakaja ahantu nyene bakavuga ati mfise umugore mwiza ucumengo no kwishima ariko urumva hariho umugabo nayo batabivuga mugayumva muga mu mutima kikibogaboga ntabwo bafise ega abagabo banagenda akavuga ati mbega asigaye mu biki abagore bakubagana abagore baboregwa cyangwa abagore batazi gufata neza urugo rwabo batazi gufata neza abana umugabo niyo hatahari yaravuga ati Imana mbega muhira nahasize mbega biza kugenda gute ariko hari uwundi agenda afise security yose akavuga ati ndende byose ndazi ko mu rugo byose ari birakwiye ko umugore wanje ahari ariko rero umukenyezi tukire tuvugane ko n'umukenyezi n'ukuri naho byo babibogaboga ntavyo kwifata uwo mugore umufise mu rugo ntavyo kwigumya utegerezwa kumuvuga uyu muntu tugire tuvugane ko niwe muntu ego abereye ijisho nyene mu rugo aryohera umugabo anezereza abimuhira abitunganya neza abikora neza nuko rero nkuko bisanzwe bimeze reka tubanze dusengere igikorwa tunasengera umwanya tugiye kwinjiramwo mwami Yesu Kristo Mana ugira neza bugaca bukongera bukira turagushimiye kuri Imana igira neza uri Imana yihagije ubumana turagushimiriye kubwa kino gikorwa wateretse imbere yacu turagushimiye kubw'uno murimo mwami Yesu Kristo urawuzi kandi urawuroranya mwami Yesu turaguhereje buri kintu cyose tuza kuvugira hano turaguhereje abaza kubibona abaza kuvyakira bigira ikimazi mu mitima yacu mu mitima yabo ni yacu nayo ibigira ikimazi twigishe natwe twiyigisha bidukorere kandi nabo bibakorera mu izina rya Yesu Kristo nuko mwami turagushimiye ku bindi byose ukora nivyo kwizegwa kandi ubiduhera ubuntu suko tuba twakoze byinshi canke tuba twagororotse cane ariko Mana twishimira imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bizokwamaha ibihe bidashira urakoze kuri Imana kandi urakoze ko wuzuye ubuntu n'urukundo ego nuko haleluya
nukuri ikiganiro ni ciza kandi ku bakenyezi bariko baradukurikirana abakenyezi bakunzi ba CANAAN TV mudukurikirana muze mukurikirana bino biganiro kandi iyo mukurikiranye bino biganiro mwibuke gupartager kugira ngo nabandi nabo bashikirwe abatarakora subscribe nabo bakore subscribe kugira ngo muze muraronka ibiganiro vyacu sivyo gamamaraho cyane gose umuntu atagukurikirana jemba mbona umenga arahomba ego nukura arahomba hariho abahora bakubwira ko bibafasha ego hariho abagukunda abo duhura bose vraiment barambwira ati urya mu mama n'umumama w'ubwiza kora ibiganiro vyiza kandi turamukunda Mana ibahezagire yego mama beza bo kuri holycanaantv n'abapapa n'abwaruka n'ukuri nanye ndabakunda nanje mu nkunde cyane mu nkurikirane mu ntera intege yego nuko reka twinjire mu kiganiro cacu cuno munsi nababwiye ngo kivuga ku mugore mwiza umukenyezi mwiza mu rugo umukenyezi w'inararibonye sinokubwiye ameze neza umugabo yishimira ababanyi bishimira abana bishimira mbega uyu mukenyezi ameze gute reka twagiye rero mama Khawuri turaguhaye ijambo wewe urazi gajiji narayibonye burya umugore yihesha agaciro akagahesha umuryango anezera umutima w'umugabo rero nukuri hari abadamu ubona ukabona ko atagaciro bafise ukabona ko n'umugabo amufise ataca afise Ego gute unamuraba inyifato yiwe unamuraba ingendo yiwe hariho abagore mpurandaba none nk'uyu muntu amutunze mu nzu bigenda gute avugira hejuru niboregwa usanga afise amahistware y'ubusambanyi afise amahistware kandi uyo umeze gutyo arakomeretsa umutima w'umugabo kandi aravuna imitima y'abana abana burya barakunda abavyeyi bameze neza abavyeyi biyubashe umwana atashobora kubona nyina ngo yumve yo nakwihisha canke yumve yo namuhakana ko atari umuvyeyi wiwe rero ari ibintu 9 nabonye umugore mwiza akwiye gukora icyambere umugore yubaha umugabo wiwe umugore yubaha nkuko ijambo ribitubwira kubaha ego bakenyezi beza kubaha kuko abagore kandi akubwiye umenga iyo umaze kuganya umutima w'umugabo wawe umenga uramufise ko uburenganzira ujye turabe n'abakobwa baba bafise nk'abahabara umenga barabafise ko uburenganzira niyo kamere y'abagore niko tumeze barimenyera barirekura ariko umugore mwiza hamenyera umugabo mu yandi majambo aguma abona yuko ari uwo kubahwa ukamwubaha aguma yuko abona ntamenyerewe umugabo aguma ari mushasha kuri we nukuri ukamufata ukamwubaha ukamwubahiriza ntumusuzuguze kuko igihe cyose ufite n'amakomportema mabi burya waba wasuzuguye n'umugabo wawe ariko urazi kubona nk'umugore arengana asa umugabo kubona abagabo ariko baramupfuga ko amajambo ngujya ari facile ndamuzi aveke ibihumbi janura muronka aveke ukuri kw'Imana ibyo bintu bishobora konora umugabo wawe birababaza niba hari ikintu kibabaza ca mbere noneho gisanzwe kibinababaza abagabo ivyo bintu birababaza cane rero umugabo arakunda umuntu amwubaha umuntu amuhesha agaciro kandi uko yoba ari kose mwubahe iryo tegeko ry'Imana co ni cambere ikindi kigira kabiri yitwararika ubuzima bwabo mu rugo rwiwe mbe urazi ko hariho umugore atazi ngene abantu bo mu rugo biwe bafungura ivyo yaberekaye abakozi nukuri barya nabi hariho cyangwa ugasanga ni wa wundi hakabura agacupa kiwe yemera abantu bo mu rugo ntibarye ari umugore je mana yanje wowe ntaba ari umugore aba ari ikindi kintu no muri relation nk'aba yaronse agakuramwe ayagacupa katabonetse ngo ashaka mukabura sha waraboshwe siwe urumva ntamenya ngo bega umugabo wanje yambara gute yambara impuzu zitameshe ibyo si habari yiwe ariko umugore mwiza amenya ngo ivya binzu yiwe biratunganya abana barafise ibyo bikwiye bambara uriko uravyumva
umugabo impuzu ziba zirameshe ziragoroye urumva ukamwitwararira. Hariho n'abantu bashaka kubatera agatsinde ngo kubera iki jewe mbewe nta maboko afise. Umugore mwiza n'akadetaye arakitwararika umugabo wiwe, kuko burya umugabo iyo umubonye hanze ubona umugore afise. Ubona umugore afise. Gute? Iyo umugabo asa neza ishimwa umugore. Niyo umugore asa neza nawe bishimwa umugabo. Uriko uravyumva? Rero nukuri umugore yitwararika ibyo mu rugo, akamenya ingene baryama, akamenya ingene bafungura, akamenya ubuzima bw'abantu bo mu rugo rwiwe n'abatunze. Sivyo? Abantu bakaguhezagira mu rugo ati turafise umumama mwiza. Hari abakozi bavuma bayinabuja. Ego. Hari abantu utunze mu nzu bakuvuma. Ariko umugore mwiza ahezagirwa nande? Naba mu rugo rwe ahezagirwa n'abana biwe, ahezagirwa n'abatunze. Urumva? Nta ugenda gukubitira urutoki. Donc uyu mugore aranezera umutima w'umugabo wiwe. Ico ni ca kabiri. Ego. Ica gatatu n'umugore amenya gusaba ikintu mu mwanya wacu. Umugore amenya gusaba ikintu mu mwanya wacu. No mu gihe cacu. No mu kibanza kibereye. Mbega urazi ko hari igihe uba ukeneye ico usaba. Ukagisaba mu mwanya utari. Ukagisaba nabi. Cyangwa kugisaba nabi. Hariho umengo uriko urategeka. Jewe utankoreye iki? Jewe uraraba ndigira. Jewe ukankoreye utankoreye. None ntibariho. Gira nako ntati je ndigira. Ya reka. Hariho umuntu yanteye inkuru. Umuntu ngo kwera ngo umugabo wiwe atamuhaye kado WIWE. Yarateke yarigiye. Okay. Sha uwo ntiyarazi n'ivyamuzanye. Uwo ntiyarazi ivyamuzanye, uwo ntiyari yaje kubaka, nibaza ko yari yaje gutembera. Kuko iyo bakubwiye kubaka mu bisanzwe uri kurera amabuye ukazana ibiti ugashinga ukazana amabati n'imisumari ukazana amatafari n'imisumari bikaguma n'amatafari ugashiramo. Uriko uravyumva. Naho yo batabikoze sivyo yo kwicara n'ishavu ryaheza akamubwira ati nukuri jewe warambabaje. Lowit nukuri nari nifuza nanje ko umenya nkanje ko nk'umuvyeyi canke ukigurira. None weho ufise amaboko uja kurondera ndi wo kwigurira. Uzambura akomana yanje. Urumva cyangwa akakubwira ati kureke jewe utibutse anniversaire yanje. Uriko uravyumva? Kureke utibutse anniversaire yanje. Ugasanga induru ziravuze. Ariko umugore w'ubwenge ico cyose cyo bakikahita kunezera. Umenya umwanya wo kukivuga, ukaraba igihe cyo kukivuga. Mbe urazi ko hariho n'umudamu nk'ubugajiji nkakubona ko wambaye nk'agasakoshi keza, nkabwira umugabo agataha ati hewe ndakubwira ntaronse ishakoshi nini cyangwa igitenge niki nta mahoro, induru zikavuga. Aho umugabo ashobora kuba yiriwe ariruka naye rasiyo yaronse ivyo yavyakorotse. None uwo mugore aba ari umugore mwiza. Oya. Uramenya n'igihe usaba ukaraba situation financière y'umugabo wawe. Mbega uyu mwanya ari capable kungurira iki gitenge? Mbega uyu mwanya ari capable kungurira iki nakiri? Ari capable kugura ikiro cy'inyama? Hariho nashaka kuraza abagabo baba badasinziriye kubera ngo batasumye binabiri. Ari mu bihe bimeze gute. Rero umugore w'ubwenge arinda kuraba igihe ari mu mugabo barimo uburyo afise mbega bumeze gute, cyangwa ari na remarque ntanga. Mbega urazi ko ari n'abatangira remarque mu bantu. Sha jije ntaburumva. Okay, ndiko ndabwira abasa abagore batangira ama remarque mu bantu. Cyangwa batukira abagabo kwibarabara. Nta bagabo urumva batukira abagore kwibarabara. Abagabo babo kwibarabara. Yo man. Chaka kamutukira imbere y'abana. Kirasebye cyane. Rero umugore mwiza
naho yo bababaye aramenya ngo hari ikibanza mvugiramo, hariho n'ikirere, ukaraba ikirere umugabo arimo n'ikirere cyo kunyumviriza, ikirere twese tumeze neza dushobora kuvugana tukumvikana. Ega hariho n'igihe muba muri mu gihe mudashobora no kumvikana, umwe avuga uwundi ntiyumve, cyangwa bibadugiriza ishavu mwese, ariko ukamenya umwanya mwiza wo kuvuga ikintu cyose wifuza kuvuga n'icyo ugomba gusaba, kandi ukaraba n'ikintu ugomba kumusaba ko afise uburyo. Uraze kujya gusaba umuntu uri kuramucumita icumu mu mutima, nawe ariko araniha yabuze ne, urumva ariko araniha, ariko kwana n'ay'ibiharage n'ay'ishuri cyangwa y'inzu, mbwa nawe ukaza kuvuga ibitenge. Rero umugore mwiza amenya gusaba igihe ikintu mu gihe kigize iki cyo amenya n'ingene agisaba. Nuko reka tuje ku ikindi umugore atagira isuku. Umugabo arakunda asha, urazi abagabo barakunda isuku. Mbe urazi ko hariho umugabo atifuza no ko ari umuntu yoza kumuramutsa, kubera ko iwe ari karamite, iwe ni mwiyarara. Ukavuga ati kweri ko uyu muntu atigera na rimwe antumira n'iwiwe. Wowe ushobora kuba umaze kumutumira inshuro zingahe, mugabo we ugasanga aratinya. Kubera iki? Kubera umwanda uri muhira, abana bo ugasanga barahisha n'abagore babo, kubera ari babi canke kubera umwanda. Uwo mwanda nyene. Yego. Ariko umugore mwiza, umugabo yumva amunezera, n'umugore presentable, n'umugore iwe hasa neza, n'umugore umugabo adashobora kugira isoni, adashobora kugira isoni zo kumwerekana cyangwa kugira isoni zo kuja mu rugo iwiwe. Yega rero nabanza guteguza ati hewe rero urabanza witunganye, turafise umushitsi uyu munsi uyu n'uyu n'uyu. Rero abagabo, umugore mwiza n'umugore w'isuku. Bisanzwe ushatse ku mubiri muntu byo ku mubiri w'umugore, ubushatse ku muntu koga, kumesa, gasokoza agashatsi neza, kisiga, kwikunda no kwikora. Rega navyo birimwo nyene. Hariho abaca batubwira yuko kwikora ari icaha. Na kimwe si icaha pi. Oya si icaha. Bisanzwe umugore ni ishurwe ry'umugabo. Idekora nyene. Hariho abantu bavuga ngo n'inzahabu. No muri Bibiliya umunsi bubaka ihema ry'ibonaniro, abantu barapatuye amahereni, barakura ibikomo bagatanga. Kandi abanyisirayeli nibo abantu ba mbere bashaza, kandi abantu ba mbere Imana yumvira. Abanyisirayeli barashaza. Umuntu bavuga ko no mwijuru ngo amabarabara ari inzahabu. None biri mwibarabara boreka kuvyambika abantu. Bakaca bakubuza kukambara bra. Reka nuko ndakabuza. Yo. Se wagerageza n'ukuri. Kandi nakubuze bamara ureka kwaturana. Akazahabu. Ayasha sinzahabu. Oya ariko ntayibuza ariko. Sindabahene akabisuzira zimbi. Inzahabu. Abo zira yasha. Ntayibuza ariko. Ntaguhendajije. Sindabahendere kuri kamera. No kurinda ziraba nkagera n'ubwo cyukuri. Franchement. Ako kandi urakifuza. Yo. Kazahabu. Papa Kaure navyumve rero. Nukuraba haraho uraba nivyo oye ne bwa bwenge toujours karaba mbego uyu mwanya no kugura inzahabu cyangwa no gukora kijya canke kiri. Rero nubwo n'ubwenge. Yariho n'umuntu ashaka gufataga amahera yarafise yokoze n'undi mugambi. Ufasha urugo gusumba izo nzahabu ugasanga yikwise mu nzahabu. Rero aziko nakabage kangana nkaka usanga kagugwa nk'imiliyoni 8 6 nga. Izo miliyoni woshaka kuzikoresha ikindi kintu cogirira akamaro umuryango gusumba. Ubu inzahabu zarazembye gose cyane. Rero umugore urumva ikindi bantu b'Imana burya abagabo baranka abagore bayerera. Hari abagore bama ku marigara. Amarigara y'abagore arabaho.
abagore barafise amarigara titi angera kuri igirisha oya ni kuri Imana none amarigara ushatse kuvuga iki amarigara bama bafise amasorti bagira uriko uravyumva ugasanga barafise ahantu bahurira imvura igwa izuba ryaka iyo programme idashobora gusiba hose umugore oya bagore bitwa bazwezwa nzu je nibaza kwicarana n'abagenzi ko atari bibi ahubwo kubigira umugenzo canke ukabigira mu gihe kitari ico ugatwara umwanya wose na wa mwanya wo gukurikirana ibyawe mu rugo ukawubura ubundi kwicarana n'abagenzi sinzi ko ari bibi ni bibi ushatse kuvuga ntituzosubire kwicarana n'abagenzi cyane urazigajije ariko urashaka kubona nk'abantu nk'ama weekend yose abaho bakubwira ati kuva vendredi nta mwanya woronka mamara uri umukenyezi nukuri nta mwanya woronka nukuri uwo ntaba ari umukenyezi aba ari kindi kintu weekend deja ni gihe cyo kuba muhira ni gihe cyo gutunganya ibyo muhira ni gihe c'imanza ni gihe nesha keretse ujanye n'umugabo kuva vendredi gushika dimanche ku mugoroba gasha ivyo bintu ndabizi mugabo nk'akarorero nk'ubu ujanye n'umugabo urasohotse je n'umugabo ntukwiye kubimwemerera ko musohokana n'umugore kuva vendredi samedi dimanche oya nene hari umugabo yovyemereye nawe waruvuze ngo oya sinabwaheze kuvuga ugasohokana n'umugabo mugasohoka mukarariyo mukirigwiyo abana bari kumwe nande ikwera ndabiza ahantu bari n'umugabo basohoka bakararayo bakirigwayo barafise abana batagira abana ntacyo batagira abana kuri none ko baba baza bari kumwe ntibisambukire ntacyo ntangorane ariko naho nyene uri umugore urashobora kwiyumvira ati none kweri nimenyereza bino bintu ni nabana mfise akayoya naho bizoca bigenda gute jewe ngico sinocinjiramwo gose kuko urumva ibyanyu byose mwajanye ntawe uri kurababaza meshe arabikunda madame arabikunda muriko mukora ibintu mukunda ikibi niyo hoba hari abari victime kubera comportement hari guhohoterana ugasanga umugabo arakubwiye ati nibagiye wenyene ubu rero nkeneye kuzohora usohoka isi yose nkeneye ko utangura gukubita ibiyeri nkeshaka ko uhora wambara bucikopa tukaja muri boîte kandi oya aho uri kurahohotera uwundi kuko uri kurerengera agateka kiwe niyo abatanzoganywa kuri kurazimu force kuzinya ku nguvu niyo abadakunda kuja muri ayo maboîte kubera kuri kuramwigizija kuyajamo niyo abadakunda guhena kubera kuri kuramutegeka guhena urumva uri kuramuhohotera oya vraiment ivyo oye n'umugabo abikora arrête uri kurengera agateka k'umuntu yego rero arumva rero abagore baje ku marigara barahari jewe ndabizi ibindi ko ndavuga nuko ndabizi maze kumva n'abavyidogera ugasanga umugabo niwe amenye ingene abana barya umugore yajanye n'abandi bagabo toje man oya nukuri kw'Imana isirarusha ugasanga umugore yajanye n'abandi bagabo ugasanga umugabo ni wamenya abana ingene baryama ingene boga ingene bafungura madamu sihari aha biba bikomeye yusu umugore yokundwa n'umugabo si umugore wagateka oya si umugore yiyubahiriza n'umugore asuzuguza umuryango wose kandi ariko akomeretsa n'abana nuko urumva ikindi umugore atakunda kwakira abantu atazi kwakira abashitsi atemera umuntu n'umwe amugerera mu rugo rwiwe abiwabo n'umugabo bobo nirindi habari umugabo ntashobora kumukunda umugore mwiza akunda abantu akunda abiwabo n'umugabo akunda abiwabo akunda abantu akera abantu umugore akera abantu araryoha batagukunze eka ntiboreka kugukunda waba akereye nukuri siniko ndaguhenda burya hinga ndakwereke
iyo uri umuntu aciye ubwenge akenshi haraho nk'abamama usanga bakunda kubabara ko hari umuntu umenga arabatwaye umwana wiwe, kuko burya abahungu barakundana cyane n'abamama babo. Ariko iyo uri umugore w'ubwenge umenya icyo uwo mumama akunda, icyo akunda mu muhungu wiwe, uca ugerageza kuba wa muhungu. Niba ari umumama yakunda amafaranga, niba ari umumama yakunda amakado umuhungu yamuha, niba ari umuhungu yakunda umumama yakunda ko umuhungu wiwe amubona kenshi, gira ubwenge ukujura murarondera ama okaziyo yo kuja kumuramutsa. Ari n'akanoti watsitaye mugira ati mama dashira muri envelope kamushira, niyaba ari agatenge ukamugurira. Ukuri umuntu umuhaye urukundo ntiyereka kugwakira. Mugabo nuko n'abadamu kenshi utumenga tugomba kugara, tugomba kugara. Mugabo umweretse urukundo, kandi n'umugabo twanakivuze ku mugabo, umugabo ntiyemere ko umugore wiwe bamwita amazina, bamwinjirira muri espace yiwe, ngo umugabo abikosiyone. Oya, umugabo ntakwiye kubemerera. Oya, ntakwiye kubemerera. Rero n'umugore akamenya ingene aganya umutima wabo bantu. Rero umugore mwiza akera abantu, yakira abashitsi, anezererwa abatunze, umugabo araryoherwa kuko arazi ko atanduru ziri mu rugo rwiwe, kandi akanamara imanza z'abandi ndibatse, kubera ko bamaze kuza kumara izawe bakakwitaho, bakakuramutsa, ukarabaramutsa. N'umugabo aramba afise sekirite, ariko urazi kugenda ukabuze ngo ndatunze mushikanje na madamu n'amasema abiri ntunze mu nawe, hari ahantu ahungabana. Ariko igihe abona hari amahoro, ibintu byose bigenda neza, aratekana. Rero umugore mwiza azi guroranya ibintu mu rugo, azi kugirira neza abantu, azi gufata neza abantu cyo kimwe, hakaba amahoro mu rugo wiwe. Nariko ndavuga cyo gukunda biwawe ntuzeye, gukunda kwakira neza abantu, no gukunda abantu biwawe biramunezera. Yego, akenshi hari aho usanga abiwawe n'umugabo, abagore tugira tendance yo kubigizayo. Ariko burya ukujya umugabo wowe nawe ukunda biwanyu, wifuza kubagirira neza, menya ko n'umugabo akunda biwawe kandi yifuza kubagirira neza. Rero umugore aciye ubwenge amenya kugirira neza biwawe n'umugabo, kugira ngo aganye umutima w'umugabo wiwe. Kandi n'umugore atari kinebe, umugore w'umukozi. Mbega urazi ko hariho abagore bashaka guma ari impa, ikintu cyose agasaba. Ariko umugore mwiza n'umukozi agerageza gukora, nawe agerageza kuzana inyungu mu rugo rwiwe. Ugasanga n'umuntu yirirwa ngaho, hari n'abo ushobora kugenda nawe batakaza afisi, ugasanga yibereye kuri televiziyo. Ntanajya rero mu gikoni basingwa afashe n'umukozi guteka, ntafashe n'igikoropeje ngo akorope naho aryama ngo asase. Agira ati mugabo nawe akozi genda mukore. Urabyumva? Ariko hakuba ubundi naho bari mu gashomeri, agerageza kurondera utuaktivite tundi akora dutuma aronka. Hariho nk'abadamu ujya ubona nk'ubu uye bagenda ku marezo sosiyo, gasanga ariko aragurishiriza ibintu, akagenda ku bantu baba bari hanze bakamurungikira agaposta, kagurisha, ukabona ariko ararondera igitungo umuryango. Hari abagore bazi gukora bakerebutse. Yego. Hanyuma hariho rero n'abantu umugore adakunda ibintu. Hari abantu bafite tama, urumva icyo kivuga? Yego, umuntu akunda ibintu. Akunda ibintu, ashobora no gukora ibishoboka byose. Niyo umugabo atabishoboye kubimuha, ararondera inzira zose zishoboka kugira ngo abironke. Umuntu wumva umugabo yomukunda, wumva ari umugore yiyubaha. Oya Brahma. Mu bisanzwe umaze nimba ubu ubona uti je ndakunda utwiza, ndagira iki, sohora amaboko uje gukora, ukore hama uturonke. Utaturonse nyugwa n'utwo ufise cyane.
abagore batanyugwa pe aravuga ati jewe ndayaca mpaka ndonse kijya usanga bafise abahabara usanga bari mu bintu bitabaho ubuho murazi je hariho amakuru yoyo je udawumva kumva abagore bagira ama escroquerie y'ibisazi aba escro ukaba umugore nyene w'umu escro noneho wumva begeranya amahera y'abandi bakegeranya kubaka bakagura imiduga bakubaka amazu mu mahera atarayabo abo ntibari abagore benshi kumva bama mu mapiknike bafata indege bagira mu mahera y'abandi wowe umva ari umugore abereye kwitwa umugore w'umugabo acaba umugabo ntabwo ntagira n'izina abantu benshi bahukanishije abantu kubera hariho n'abagurishije usanga baragurishije n'amazu ngo bagiye kwembesisa muri bintu bitabaho abandi bafashe amakredi uyu munsi abantu benshi bagwaye amakansere bafise ama hypertension kubera iki kubera izo ngorane babashizemo. Donc abo bagore baba escroc nyene nibo baba bategurira imigambi bakabwira abantu ati ni muzana amashiri mushiramwe imitahe iki none ntibari abagore bafise abagabo. Urumva rero nyugwa umugore mwiza aranyugwa n'ivyo afise unyugwa n'ivyo ufise niba ufise dukeyi kora senga Imana izokugwiriza nitakugwiriza unyugwe n'ivyo ufise n'ukuri. Hari abagore batanyugwa, hari abagore bigora sambura ingo z'abandi kubera kutanyugwa n'ivyo bafise nta muhezagira urimo nta urimwo nta mugisha. Rero umugore mwiza aranyugwa, nibyo numva novuga ku mugore mwiza. Umugore ashimwa n'Imana, umugore yubahisha umugabo wiwe, umugore ahezagirwa n'abana biwe, n'umugore afise ivyo bintu byose duhejeye kuvuga. Ngize ako nokongerako numva novuga nti umugore kandi yihangana kandi umugore asenga kuko gusenga no kwihangana nukuri navyo biratuma gusengaho uroranya ibintu gusengaho n'ubuzima nitegeko n'ubuzima kandi nitegeko mu bisanzwe ku mugore umugore vraiment oya si umugore gusa gusenga ako hanini umengo je ahubwo hakwiye gusenga cyane umugabo hajya yoma mbona umengo hakwiye gusenga cyane umugore ego urazi kajine kubwira niho byacuramiye niho byacuramiye kuko burya tugiye mu mugambi w'Imana iyerekwa Imana yari ifise iyerekwa ry'Imana ryose yashyize mu muntu yari ishyize mu mugabo umutwe w'urugo. None wewe igihari wewe ufise iyerekwa hama ntusenge ngo ushobore gukora neza rya yerekwa Imana yaguha ngo urikore mu rutonde rwayo umva utabuhushije nyene. Reka nkubwire ikindi utugenda ugire analyse urabe urugo rurumwe umuntu asenga umugabo asenga vy'ukuri akunda Imana asenga uzundabire nyene rumeze aba rurugo ruhagaze ne rutegerezwa hama utugenda undabire urugo rurimo umugore asenga kandi akunda Imana ucunyereka ubudasa ba jene baza hanini ko biba bihagaze ku mugabo mugani wawe kuko urinze ugira amahirwe ukagira umugabo asenga yubaha Imana by'ukuri ibintu biba bisa neza cyane. Je ndabwiye abantu bo muri holycanaantv nimuhora bugira commentaire turakeneye amakomantere ndabasavye ndakibasavye iki ndakibasavye nimba koko umugore ni wakwiye gusenga cyane canke umugabo ni wakwiye gusenga cyane. Urumva d'après ibyo tuba tubona hano muri gusenga ni twese jiji gusenga ni twese ko gusenga se ni ubuzima kujya uhema kujya urya ufungura
usenga n'ubuzima. Icyo ngomba kubabwira abo tugirira ko commentaire, urugo rurimwo umugabo asenga vy'ukuri, akijijwe vy'ukuri, yashitse ku musaraba, rumeze gute? Ukompaye n'ururugo rurimo umugore yashitse ku musaraba, asenga, akunda Imana cyane. Nuruhe rugo ruhiriwe muri izo ngo zibiri. Rusumvye urundi guhiga. Umugore ashaka batanakijijwe. Umugabo ahagaze neza. Biramera neza. Umugabo arakomeye. Umugabo ari mu gishingo cy'Imana kwisi. Udurabe Adamu Imana ije kurondera, naranakivuze n'ubu reka ndagisubire, sije ndakivuga cyanditse muri Bibiliya. Umunsi Imana ize kugendera Adamu na Eva mu itongo bamaze gucumura, Imana yari yabimenye hayi, yari ibizi, yakivuga ngo Adamu, Adamu, kweka itavuze ngo Eva, Eva, yahamagaye Adamu, muri ko ntababona, kandi byitwa ngo ni Eva yamubeshe. Avuze ati Eva yambeshe, ko tahamagaye Eva ati none nkawe wo kubera iki ibyo bintu wabikoreye iki bibintu. Mugaya yahamagaye Adamu kubera ko ni wabazwe ibintu byose. Yego nuko reka rero ndagushimire mama Hawuri by'ukuri ku bakunzi ba HOLYCANAANT TV, muratomboye Frank. Je nama ndababwira murahiriwe kubona muba mufise mama Hawuri ngaha, araratajyamye, ararayimviro ngene umugore mwiza akeneye kumera, yiyumvira ukuntu umugabo mwiza akwiye gutunga urugo rwiwe, ingene bikwiye kugenda byose kabiroranye. Nukuri twarakuronse mama rawe. Kuza kwawe suko busa nukuri. Amen, amen, amen. Yo icompa bikagira ikimazi, hakagera n'urugo rumwe rutabagwa kwera. None ntabahora bakwandikira. Yego nukuri hari abahora banyandikira. Umurengera mugabo barahari abahora. Ariko ntaco barahari. Erega ntaco naho boboneka ari babiri bazokwandika kuri wewe bavuga ati abatwebwe twakize kubera mama Raoul cyane pe. Je naco bintwaye, ndabishimira Imana. Kandi jewe kuvuga ndavuga mugabo igikorwa ni camwe muyera. Ni wameza ni wakuza mugabo imbuto jemba nayirekuye. Reka rero ndagushimire ku mwanya mwiza, ndagushimire no kudutegurira ibiganiro bizima. Nongere shimire n'abakunzi bacu ba HOLYCANAANT TV badahengesha kudukwirikirana kandi banadukunda, kuko hajya ukurikiranwa n'umuntu agukunda. Yego ndababwira rero nti umunsi mwiza n'ibikorwa byiza, naho ubutaha tuzosubira. Mama Hawuri turangirize, dusengere turangize. Mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse. Mwami Imana ngushimira ko ufitiye umugambi mwiza kandi munini umuntu waremye Mana, cyane cyane umuryango urawukunda gusumba uko twebwe twobimenya. Nico gituma n'ubu Mwami Imana udahengeshanya kwigisha umuryango kugira ngo ushobore kurorana nk'uko wewe wabiteguye. Mana ndasubiye gusenga, nsengera imiryango yose Mwami Imana izokumva kino kiganiro. Ndasenze ngo aho bitagenda neza, mukunzi mwiza wihesha icubahiro bigende. Umuntu wese iri jambo azoryumbe rizerigire ubushobozi ku buzima bwiwe. Mwe muyera urisiga, uriherekeze, rigire ubushobozi bwo gukiza no kubohora Mwami Imana imitima myinshi. Kandi nsubiye gusabira umugisha w'Imana Gigi na Thierry Mwami Imana badahengeshanya gukora kugira ngo abana Imana batabagwe. Uragaheza gigura umuvyeyi mwiza dukunda, uragaheza gigura umuvyeyi mwiza twitwararika. Urekerera icubahiro cyose n'amashimwe bigarukire wewe, ni mwizina rya Kristo Yesu nsenzerize kuvyumvise. Amen, amen. Amen, amen. Mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.